muri komine Mpanda intara ya Bujumbura bitewe iteka n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye aho yasavye abanyeshure ko uwo mugambi wobabera umutahe wo kwiga neza muraza kubikurikira mu ntango zano makuru. Nayo abagumyabanga bo mu makomine ya Gisagara na Cankuzo basabwa gukora ijoro n'umutaga kugira ngo biteze imbere bakaba batewe ako kamo n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD babereye kuri yo igihe ariko abagendera kuri uyu wa gatatu navyo nyene ni murano makuru. Kaze ubonaho inkuru imwe ukwayo nkaza kuba ndi kumwe na Kudra Shabani Zeyimana asigura mu rurimi rw'ibimenyetso nkuko nabibabwiye mu ngingo nkuru zano makuru kuri uyu wa kane Burundi bwifatikanije n'ibihugu vya Afrika mu guhimbaza umunsi wahariwe gufungurira abana ku mashure. Birori bikaba vyabereye ku ishure shingiro rya Kagwema ya mbere muri komine Mpanda intara ya Bujumbura. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yateye iteka ivyo birori akaba kandi n'umuhetsi w'uwo mugambi yasavye abo bana ko uwo mugambi wababera umutahe wo kwiga neza. Ni inkuru ya Stani Nzigamwe nayo. Ivyo birori vyo guhimbaza umunsi mukuru wa Afrika wahariwe gufungurira abana ku mashure vyatewe iteka n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye akaba ari nawe yatanguje uwo mugambi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yamenyesheje ko uwo mugambi waje hageze ngo kuko watumye ibitigiri vy'abana basiba canke baheba ishure bigabanuka. Yamenyesheje kandi ko gufungurira abana ku mashure imfungurwa zikwije ivyangombwa ari kubaka kazoza keza k'abana kuko bibatuma biga neza. Angeline Ndayishimiye avuga kandi ko uwo mugambi wazanya karusho kuko watumye hagabanuka amasanganya ku bana n'abarimyi ngo baraharonkeye akoyoko mu gushorera umwimbo amashure. Yasavye abayobozi b'amashure gutera imboga n'ivyamwa ku mashure ngo kuko biri mu bituma umuntu agira amagara meza. Nayo abavyeyi yabasavye kugira uwo mugambo wabo kugira uzoshike kwihangiro. Muri hano uwo mugambi wo kubafungurira ku mashure ubabere umutahe wo kwiga neza kandi mugire n'amanota meza mu gutegura kazoza keza kanyu. Mpamagariye abavyeyi ndetse abagwizatunga amashirahamwe atandukanye ibihugu bitandukanye eka ndetse n'abandi bose uwumva yoterera agacumu k'ubumwe kugira ngo abana babandanye bafungurirwa neza bobikora kuko ntiturashika ku rugero twifuza. Nk'umuvyeyi namamvuga ko nifuza ko abana benshi bashoboka bibaye ngombwa amashuri yose agafungurirwa kuko iyo umwana umwe afungura undi adafungura biratera ishari, abana bagatahana mu nzira imwe bahaze abandi bashonje, murumva ko ivyo biratera ishari. Aho rero n'abavyeyi dukwiye kubigiramwo uruhara. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yahamagariye abajejwe indero mu makomine bakurikirane ikijanye n'isuku mu ntumbero yo kugwanya indwara ziva ku isuku rike bongere batunganye n'igikorwa cyo kwinonora imitsi. Uwaserukiye ishiramwe mpuzamakungu rijejwe imfungurwa ku isi yamenyesheje ko bazobandanya bashigikira leta y'u Burundi kuri uwo mugambi mwiza wo gufungurira abana ku mashure kugira ngo bashobore kwiga neza hanyuma baheze batera imbere mu bumenyi. Uyo mugambi ngo utuma kandi abakobwa bagira amahirwe amwe n'abahungu yo kwiga. Nayo umushikiranganje w'indero François Havyarimana yashimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kukuntu yitanga mu gufata mu mugongo imigambi myinshi iteza imbere ugwaruka n'abavyeyi. Kucivugo guteza imbere indero idakumira mu kugaburira abana imfungurwa zikwije zivuye mu vyimburwa vyacu no mu kugira isuku ku mashure. Umushikiranganje François Havyarimana aravuga intumbero yatumye bahitamwo ico civugo. Icivugo cuno mwaka catowe mu ntumbero yo guhimiriza abegwa bose n'umugambi wo kugaburira abana ku mashure kugira ngo batahure neza yuko abana bategerezwa gufungura ifungurwa zikwije zivuye mu vyimburwa vyacu no mu kugira isuku ku mashure tutibagiye naho tuba kugira ngo bashobore kugira amagara meza maze bazoshobore kuzofasha igihugu cacu gushika kuri yambona kazoza
y'igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Mwomenya ko uwo munsi mukuru wari witabwe kandi n'abashikiranganje bamwe bamwe ba leta y'u Burundi, abashinga amateka n'abarongoye indero mu ntara zose z'igihugu n'abandi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akaba yatanze n'imipira yo gukina yaba iy'amaguru n'iy'amaboko mu ntumbero kwinonora imitsi. Turabandanya nano makuru abagumyabanga bo mu makomine ya Gisagara na Cankuzo basabwa gukora ijoro n'umutaga kugira ngo biteze imbere. Ivyo byashikirijwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD hari mu rugendo rwo kuri uyu wa gatatu yagize muri ayo makomine ni mu rukurikirane rw'ingendo ariko agira mu makomine yose y'igihugu. Ni inkuru ya Anatole Niyongere. Gisagara na komine Cankuzo zo mu ntara ya Buhumuza zo zagendewe kuri wa gatatu n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Revire Ndikuriyo mu ntumbero yo kubona n'abarongoye abandi mu ntara no mu mugambwe kugira ngo bahe intumbero bakorera ko mu bijanye no guteza imbere igihugu. Mu nyigisho z'ijambo ry'Imana zijanye n'uburongozi bwiza, umukozi w'Imana Claver Ndayisenga yasabye abo barongoye abandi muri komine Gisagara na Cankuzo kwicisha bugufi no kwemera gukorera abandi baga no kubimvuga kuri mu bikorwa vyabo vya misi yose. Bimwe mu bimaze kurangurwa muri ayo makomine abiri barimo kurima ibiterwa njabukamazi nk'ikawa n'amavoka, gukingira ibidukikije mu gutera ibiti no mu guca imikobeko, ibijanye no gushigikirana mu kibano n'ibindi. Abanyamabanga b'umugambwe CNDD-FDD muri zo komine zibiri bakavuga ko ibishobora gutuma badashika kwihangiro bihaye ahanini ngo ni imirimo ya nyakanga, ubukene bw'umuyaga nkuba mu mazona mwamwe n'amabarabara mwamwe y'imigenderanire atameze neza. Mu ijambo ryiwe Revire Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yasabye izo ndongozi gushira abantu ku kivi no kuba akarorero keza mu bikorwa vy'iterambere. Iyi ntara hari akantu kerekana yuko mutarashiduka, muracyasinziye. Umukuru yavuze ati intara ya Buhumuza irafise ama opportunité menshi, mugabo hari akantu kakibuze. Ibi bintu byo kuryamika imisozi igaragara atavoka ririko atanikawa atakintu kinza amahera kiriko basi bopfa umutero bwatsi bw'inka urazi inka ko zugura ubwatsi. Dutereza gukora ijoro n'umutaga kugira tubiteze imbere, duhindure abagumyabanga. Hari abagumyabanga avuga ngo je narakoye umugore ngo nakore ukamenye ngo ni sirigiti yazanye yaguze mu Bushinwa negative. Umuryango urafise inshingano, urugo rufise inshingano tuza gukora, tuza kwiteza imbere dukore. Revire Ndikuriyo akabwendeza komine zibiri zo muri Buhumuza nyuma yo kugendera amakomine ya Bukinanyana na Bubanza zo mu ntara ya Bujumbura. CNDD-FDD Ganza CNDD-FDD Yogintsinzi. Sentare Ntahinyuzwa yasohoye itangazo ayimenyesha bene gihugu bituye iyo sentare bafise imanza z'amatongo ko iyo sentare yatunganije isekeza ryo gushika kuri ayo matongo kuva ku igenekerezo rya 30 Ntwarante gushika ku rya 24 mu Kakaro mu ntumbero yo kwegereza ubutungane abene gihugu. Kurikira Agnes Bangiricenge avugira Sentare Ntahinyuzwa. No gupfuniriza urugendo abene gihugu bayitura, Sentare Ntahinyuzwa yaratunganije isekeza ryo kuburanishiriza ahari kiburanwa ryatanguye kuva igenekerezo rya 30 Ntwarante rizoshika igenekerezo rya 24 mu Kakaro umwaka w'ibihumbi 2026. Iryo sekeza ryerekeye amadosiye yo mu ntara zose z'igihugu aho hazokorwa amadosiye 280. Ababuranyi bazomenyeshwa amasango yo kuburana kandi barasabwa kwitaba bari kumwe n'amasura yabo kugira imanza zije mu mwiherero maze zicike. Muri ico gihe nyene umukuru wa Sentare Ntahinyuzwa azogendura ibikorwa by'amasentare yongere yumvirize ibibazo by'abene gihugu bijanye n'imanza zabo. Turangiza tumenyesha abafise imanza zisanzwe zifise amasango yo kuburanishwa ku cicaro ca Sentare Ntahinyuzwa ko bizobandanya nkuko bisanzwe. Murakoze.
Mushikiranganje w'amagara y'abantu Ridwine Baradahana yasohoye itangazo ryerekana ishigwa mu ngiro gitegeko nshikiranganje nimero 41 ryo kwa 18 ruhuma uno mwaka risubiramwo itegeko nshikiranganje rusangi ryasohotse ku wa gatanu myandagaro umwaka uheze. Iryo tegeko rikaba rishinga amahada batangishwa karenga amategeko agenga isuku n'isukura, akavuga ko henshi bariko barakora isuku ariko akagabisha kandi abariko baratuma korera isubira kugwira muri iyi minsi ko ibihano bizotangura gushirwa mu ngiro kuva kwigenekerezo rya 6 kwezi kwa 4 uno mwaka. Kurikira Ridwine Baradahana umushikiranganje w'amagara y'abantu. Muri iyi minsi 3 iheze twarabonye yuko korera yasuye kuzana umurindi munini n'ishavu ryinshi. Muri iri joro ryakeye haraye abarwayi 38 mu bitaro byo ngaha muri clinique. Nashaka ndabamenyesha yuko ku munsi w'ejo wonyene haje abarwayi 18 icarimwe. Abo barwayi bavuye muri quartier ya Bubanza muri zone Kinama hamwe no muri quartier ya Bukirasazi. Ngiki cabaye muri iyo quartier ya Bubanza. Twasanze hari nyifato mbi iri ruguru muri quartier w'Interekwa, muri quartier Nyabagere no muri quartier ya Gisandema. Muri iyo micungararo hari inzuzi zitatu zihava. Twasanze abantu bahari ya ruguru bafatanije amafose septique yayo aho begeraniza umwanda, bafata amatuyo bayashira muri izo nzuzi zitatu. Nico gituma nazivuze. Twasanze imyanda iva muri haruguru y'ikaburimbi imanuka igaca muri Bubanza, muri Bukirasazi no mu Buterere. Nashaka ndabibutse yuko korera n'amazirantoke abaruguru barashobora kutagwara ariko bagatuma abo hepfo aho amazi ashikira bagwara. Turafise imihana n'amazina yabo yakoze ivyo bintu. Twashaka rero tusubire tubahanure uyu munsi bagende bazibire ajya matuyo aserukira muri zijya nzuzi ndetse no mu makanivo, kuko nibo bariko baratuma umugera wakorera udahera mu gisagara. Ni tariki 6 ni ku munsi wa mbere bazotangura guhana abantu. Twashaka kandi twibutse abene igihugu ko kizira kuvoma kuri tujya dutwiyo dusokorokana mu makanivo. Babona umenga asa neza ariko n'udutwiyo abubatsi bashizeho kugira ngo ajya makanivo bashizeho ntaturike, ahubwo amazi aronka inzira akorekere mu makanivo. Ikigira kabiri nagira amenyeshe ko hariyo ingo n'ubu muri iyi ndwi twasanze batarashiraho amatwarete. Izo ngo rero twashaka tubamenyeshe yuko iyo mihana izokugagwa nitwatangura gushiraho ibihano. Rero ntidushobora gutera imbere tugifise izo nyifato. Ikindi kigira gatatu nashaka gushikiriza nakamunteye abarongoye ibitaro by'Ubujumbura, kuko twabonye yuko bariko barakira abarwayi bakorera kandi kizira nibabakire babapima. Baje kubapima ko twarabahaye ibikoresho baciye babarungika aho bagwarira aha kuri clinique Prince Louis Rwagasore no kuri CTC Rubirizi, centre de traitement dikorera yo mu Rubirizi ifatanye n'ivuriro ritoyi ryo mu Rubirizi. Nakamo tuteye kandi nitwabona musubiye kwakira abarwayi mubashira mu bitaro muzobakira mubapima kugira murabe yuko ivyo bimenyetso bafise ari korera canke atari korera. Mumaze kubatora ko bafise korera, ambulance zocibanyarukana aha kuri clinique no mu Rubirizi. Turabandanya nano makuru. Itegeko ryo Burundi riraba ibijanye n'imiduga ndengambibe ryo mu 2012 ko rigiye guhinyanyurwa kugira gisungi ryo muri Afrika y'ubuseruko ryo muri 2016. Ivyo byashikirijwe kuri uyu wa gatatu ku mugwa mukuru wa politiki Gitega na Pacifique niyo nizigiye ajeje gukurikirana ishigwa mu ngiro y'imigambi mwimwe y'igihugu c'u Burundi muri uwo muryango mu nama y'imisi 2 yahuje abegwa n'ico gisata mu bushikiranganje butandukanye hamwe no mu bisata by'abigenga. Ni nkuru ya Egide Irakoze. Muri yo nama yo gusigura ibiri mu itegeko rijanye no kwerekana uburemere bw'imodoka ndengambibe ingene butegerezwa kuba bungana kugira ngo amabarabara izo modoka zicamwo abungwabungwe, kabaye n'akajyo kwerekana ibibazo bihari batanga n'intererano ivyokogwa. Bimwe mu bibazo bihari byashikirijwe ahanini ni vy'abagendesha izo modoka ndengambibe ahanini zifise n'ibitwazo. Bamenyesha ko bafise ibibazo bitandukanye muri ako kazi kabo. Ibibanza byo gusuzuma imizigo poste de control
ni vyinshi bishika ku 9 kuva Bujumbura uri kuri Gare du Nord gushika ku mupaka Ikobero. Bagasaba rero ko bigabanywa n'imiburiburi bikaba bibiri nkuko bimeze hakurya mu gihugu ca Tanzania aho bafise izo poste de contrôle zibiri gusa kuva Ikobero gushika Dar es Salaam kandi ari birometero birenga 1500. Bati ico gikozwe bakoroherwa mu ngendo bagira muri rusangi mu bihugu vyo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko bagashika iyo baja ku mwanya atani bidandazwa vyononekaye. Ikindi kibazo canke intambamyi bashikirije ijanye na contrôle technique aho bishika igahera bakiri ku rugendo mu mahanga ariko bamaze gushika ku butaka bw'u Burundi bagahanishwa amande kubera yaheze. Bagasaba ko ico kintu cosubirwamwo kuko nta handi iyo contrôle technique itegerezwa kuronderegwa hatari mu gihugu imodoka yanditswemwo. Ikindi casabwe nuko amategeko ashirwa mu Kirundi kugira ngo abagendesha imiduga boroherwe na rijya benshi muri bo bazi Kirundi gusa. Ujejwe gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'imigambi imwe y'igihugu c'u Burundi muri uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko Pacifique niyo nizigiye yamenyesheje ko ibibazo n'interano byose byashikirijwe muri yo nama byafashwe nkama aca amenyesha ko byose bigiye kwisungwa muri hinyanyugwa ry'itegeko ry'u Burundi kugira ngo gisunge iry'umuryango uhurikiyemwo ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Mu Burundi turafise ibwirizwa ku mabarabara mu gihugu ariko rero guhinyanyugwa kugira ngo gisunge iryo bwirizwa ry'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Kwebwe iryo mu Burundi n'iryo mu 2012 rya muri Afrika y'ubuseruko naryo rikaba iryo mu 2016 bisaba ko rero rihinyanyugwa kugira ngo ibiri muri iryo ryo Afrika y'ubuseruko bishobore kuja mu ngiro. Haca hasabwa n'ingingo zindi mperekeza ziza gushira mu ngiro iryo bwirizwa y'ukizoba cashizeho. Nivyo rero mu ngorane bashikirije hanini umuti wa mbere uzoba ko iryo bwirizwa ry'igihugu rijaho kandi bikogwa bitandukanye biramaze gukogwa kugira ngo rihinyanyugwe rishike aho ritegwa ko igikumu nyene cubahira umukuru w'igihugu kugira ngo rishobore kuja mu ngiro. Mumenya yuko iyo nama yari maze imisi ibiri ibera ku mugwa mukuru wa politike Gitega. Turabandanya nano makuru ngo bwicanye bwagiye buraba mu gihugu c'u Burundi ngo bwose bwavuye ko gukumirana biciye mu bya politike mu moko mu ntara no mu madini hamwe n'ibindi byashikirijwe na Jean Dodier Mutabazi arongoye inama y'igihugu ijejwe gukinga no kurandurana n'imizi honyabwoko amabi aturutse ku ntambara hamwe n'ayandi mabi asinzikaza gateka kazina muntu hari kuri uyu wa gatatu muri commune Cibitoke ni mu ntara ya Bujumbura ni nkuru ya Karim Mweshimana. Izo nyigisho zatanzwe mu ntara zose zigize igihugu n'inama y'igihugu ijejwe gukinga no kurandurana n'imizi ihonyabwoko amabi aturutse ku ntambara n'ayandi mabi asinzikaza agateka kazina muntu ONPGH ku ntererano ya leta hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Izo nyigisho zikaba zihabwa abanyepolitike abaserukira amadini inzego z'umutekano abagendana ubumuga hamwe n'indongozi zitandukanye. Intara ya Bujumbura ikaba ariyo yabaye iyanyuma zatanzwemo. Kubwa Bamazi Kosica umuhanuzi mu biro by'umuhuzabikorwa by'ishiramwe mpuzamakungu ONU mu Burundi yarakengurutse igikorwa kiriko kirakogwa na ONPGH mu gutunganya ibiganiro ku bibazo bibaho mu ntumbero yo gutsimbataza umwumvikano. Yongeye anamenyesha ko iryo shirahamwe rizobandanya rishigikira ibikorwa bitsimbataza agateka kazina muntu hamwe no kubahana. Jean Dodier Mutabazi asanzwe arongoye ONPGH akamenyesha ko batanze inyigisho kugira bazikurikirane biyemeze gukurikirana banatange n'inkuru mu gihe babonye uwubikoze. Twasanze yuko ibintu byose byagiye biradushikira byatumwa ubwo bwicani bwatumwa no gukumirana biciye mu bya politike, gukumirana biciye mu moko, gukumirana bivuye mu ntara eka n'ibindi. Ubu rero tukaba rero izo nyigisho tuko turazikwiragiza hose kugira ngo umwe wese aronse izo nyigisho yiyemeze yuko aho aherereye mu buzima bwe bwa misi yose azokwama avyirinda kandi akongera akigisha abandi kutigera babiba umutima w'amacakubiri ahubwo abonye n'uri korabigira agaheza agatanga iyo nkuru kugira ngo ababijeje baheze babikorereko. Izo nyigisho rero ngo zikaba zigamije gukinga kugira ngo ubwicanyi bw'ikivunga bwashitse muri kahise ntibuze busubire.
mu gusozera ku izina ry'inama y'igihugu ONPGH asanzwe arongoye no ku izina ryiwe Jean Dodier Mutabazi akaba yifadikanije n'abantu bahuye n'isanganya ryo kuwa 31 Ntwarante mu gihe hariho ibibombe vyaturikiye mu ikambi ya base yo muri zone Musaga. Yongeye kandi akenguruka ingene inzego z'umutekano zavyifashemo, agakengurukira kandi ingene abene gihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bavyifashemo bakaguma batekanye. Turabandanya nano makuru gushobora gutanga makuru ku vyerekeye imvura inzuzi zica mu kiyaya ca Rusizi hamwe n'ihindagurika ry'ibihe kwajeje intwaro n'abafata iya mbere mu iterambere niyo yari intumbero y'inama yatunganijwe n'ikigo Ijebu gifashijwe n'umugambi dukingira ibidukikije ufashwe mu mugongo n'ishiramwe ry'ubumwe bwa Buraya n'inkuru ya Ange Mugisha. Ico cigwa cari cerekeye kuraba ingene imvura igwa inzuzi ziri mu karere ka Rusizi hamwe no kuraba ihindagurika ry'ibihe cyakozwe mu kiringo c'umwaka kuva 1995 gushika mu 2024. Ivyavuye muri ico cigwa nuko muri ako karere hariho ihindagurika ry'ikirere nkuko vyashikirijwe n'umuhinga Ntibwunguka Sylvestre akagira ati muri ako karere igihe c'impenshi gisigaye kimara umwanya muto eka n'igihe c'imvura kiguma kiba gito uko imyaka igenda iragenda. Iryo hindagurika ry'imvura rero ngo rifise ingaruka mbi ku burimyi, ku nzuzi eka no ku mibereho y'abene gihugu kuko hashobora kwibonekeza ikena ry'imfungurwa. Umuyobozi mukuru w'ikigo Ijebu akagira ati ivyigwa nk'ivyo birafasha kubajejwe gufata ingingo. Twebwe turarondera turatororokanya ayo makuru, hanyuma ayo makuru turafise abo dukorana na cane ko ikigo Ijebu kiri mu co bita plateforme nationale chargée de la réduction des catastrophes, de la gestion et de la réduction des catastrophes. Turahitsa rero iyo twiyo dutorokanije ayo makuru abafata ingingo baca bayakorerako uko twayashoboye kuyabereka. Twebwe impanuro twotanga nuko ayo makuru bo yakorerako kubera tuba twayakoresheje ubuhinga kandi turi ikigo casizweho n'igihugu. Waserukiye umushikiranganje w'ibidukikije mu ijambo yashikirije yagize ati ico cigwa kizofasha gutunganya neza igisata c'uburimyi no kwitegura neza guhangana n'ibiza n'isibe cane kikabafasha gutunganya imigambi irashe yo guteza imbere igihugu. Abagiye barafata amajambo bose bakaba bakengurutse ico cigwa kuko ari ingirakamaro. Bakaba basavye kandi ko hoba ugutunganya neza ikirangamisi ku barimyi hisunzwe ihindagurika ry'ibihe, ihindagurika ry'imvura no kurangura imigambi hisunzwe ikirere uko kimeze. Turabandanya nano makuru ubushikiranganje bwo gutwara abantu n'ibintu bwatunganije kuri uyu wa kane inama y'akarere yo kwemeza icegeranyo gihuza ikigwa cakozwe kubijanye no kunganisha amategeko kubijanye no kunguruza abantu n'ibintu hamwe no kuntu ibikorwa birangurwa ku bivuko biri ku kiyaga Tanganyika. Umunyamabanga ntahegahezwa muri ubwo bushikiranganje amenyesha ko ikiyaga Tanganyika ari inzira yambaye cane kubijanye n'iterambere hamwe n'ubutunzi. Idonido gino nkuru ni mu makuru yacu yo hanyuma. Tubandanije nano makuru kuri wa kabiri umugambi Soleil Nyakiriza ujejwe gukwiragiza umuyaga nkuba n'ibindi bikoresho bitandukanye mu ntara hagati waragendeye rimwe mu mavuriro yo muri komine ugendana intara ya Gitega. Mustanteri w'iyo komine akabashima cyane uwo mugambi ngo kuko wagize icumara mu mibereho ya bene gihugu. Ni nkuru ya Nadia Uwimana. Aho ni kwivuriro rya Busangana riri muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega, rimwe mu mavuriro yaronkejwe umuyaga nkuba uturutse ku mishwarara y'izuba biciye mu mugambi Soleil Nyakiriza ubifashijwemo ni banki nkuru y'isi. Uwo muyaga nkuba uturuka ku mishwarara y'izuba ukabutuma hashobora gukoreshwa ivyuma bikoreshwa n'umuyaga nkuba mu bisata bitandukanye. Aho twavuga nko mu gisata c'abibaruka, igisata ca laboratoire eka n'ibindi. Mustanteri wa komine Bugendana akabashima ingene uwo mugambi wa Soleil Nyakiriza wafashije kugira ngo ibikorwa bigende neza mu mavuriro maze n'abayitura bigaheza bikabafasha. Uyu mugambi mwiza wo kwakiriza canke kuboneshereza ibi bitaro cyane
amavuriro ari muri komine yacu ya Bugendana kuko byaje bifasha cyane cyane abaganga mu gukora akazi kabo ka misi yose bigafasha kandi n'abenegihugu babituye kugira ngo bashobore kwakirwa neza kandi bishimiye umuco mwabahaye uvuye kuri uyu mugambi wa Nyakiriza. Nayo waserukiye ibanki y'isi yose mu Burundi avuga ko bashima urugero uwo mugambi wa leta ugeze ko kuko ngo igihe cyose bagiye mu isuzuma basanga uwo mugambi warateye imbere. Narijya rero ngo usanzwe ufasha abenegihugu mu kwivuza no mu kubaho neza kwa benegihugu. Eka na Macumu Samuel umuhuza bikorwa muri uwo mugambi Soleil Nyakiriza avuga ko ihangiro bihaye bariko bararishikako nubwo ngo intambamye zitabuze akizera ko zizotorerwa inyishu. Mu gisata kijanye n'amagara y'abantu amavuriro twategereza guhereza umuyaga nkuba nka yose twarayahejeje kuyahereza kandi abenegihugu bariko barinovora umuyaga nkuba twabahereje cyane cyane mu gisata cyo kwibarutsa aho ubu barangura imirimo yabo yo kwibarutsa abavyeyi bagonokewe. Ubwo rugendo rero rukaba rwari rugamije kuraba ingene umugambi Soleil Nyakiriza uriko urashigwa mu ngiro mu gihe ikiringo c'imyaka 6 wari utegekanijwe kiriko kirarangira. Amakuru ajanye n'isuku n'isukura inyuma y'itegeko nshikiranganji ryasohotse kwigenekerezo rya 18 ruhuma uyu mwaka rijanye no kwitwararika isuku n'isukura abenegihugu bo ku mugwa mukuru wa politike igitega baritabiriye ako kamo mu gisagara ca Gitega aho bagenzi bacu baciye bakaba basanze mu bibanza bitandukanye bariko barasasa amapave hafi y'amazu hamwe n'inzu zikoregwamwo bisunze intumbero zitangwa n'abahinga bakora mu gisata kijanye no gutunganya ibisagara. Inkuru twateguriwe na Egide Irakoze. Mugihe hari itegeko ryo kwa 18 ruhuma umwaka wa 2026 rijanye n'isuku n'isukura ku mugwa mukuru wa politike igitega iryo tegeko riko rirashigwa mu ngiro mu makartier atandukanye naho hari ibice bimwe bimwe abantu bataragitabira mu mabarabara amwe ari mu makartier aho twashoboye guca nko muri quartier Nyabiharage Rutonde Masanganzira ndetse no mu Magarama iryo tegeko rijanye n'isuku n'isukura ririko rirashigwa mu ngiro n'abene gihugu nko muri quartier Magarama ho na Rutonde abafise amazu impande y'ibarabara benshi baramaze gushiraho amapave ndetse bakaba baratanguye gutera ibiti n'amashurwe ndayo kubasanganzira bariko baragerageza kwisuganya mu gushiraho amapave impande y'ibarabara kiretse muri quartier Nyabiharage biboneka ko atagikorwa kinini kiro kirakorerwa kijanye no gushira amapave imbere y'amazu yegereye ibarabara. Mustaneri wa komine Gitega Jacques Nduwimana amenyesha ko bariko barahimiriza abene igihugu bose baba muri iyo komine kugira ngo bashire mu ngiro ibisabwa muri iryo tegeko ngo kuko harimwo n'ibihano bifatwa mu gihe hariho uwirengagije ibijanye n'isuku n'isukura canke akica amatwi. Aha mu gisagara ca Gitega tuko turahimiriza yuko abene gihugu bose baba muri komine mbese komine yose ahivi kagera kugira ngo bashe mu ngiro ibisabwa nkuko itegeko shikiranganje rusange ryasohotse kwigenekerezo ry'18 kwezi kwa kabiri mu mwaka turimwo ribisaba mbere rigatekanya nuko hazoba amahadabu ku batazokwitwararika ivyo basabwa mu kwitwararika ivy'isuku n'isukura. Bamwe mu bene gihugu bo ku mugwa mukuru wa politike Gitega twashoboye kuganira barashima iyo ngingo y'isuku n'isukura bavuga kandi ko n'amasanganya agiye kugabanuka kubera kare abene gihugu baca mu barabara hagati kubera impande y'ibarabara wasanga hasa nabi. Bibona neza kubera bica bitworohera kuhaca byoroshe kubera ubundi hakimeze nabi umuntu yashobora guca mu ibarabara nayo ibarabara ugasanga ari rito rica mu ivyuma byinshi ugasanga aragira amariske kugira ugasanga umuntu aragize isanganya muga kubera ibarabara umuntu arihebera ivyuma gusa twe tuca twicira ngaha haba hakoze neza. Mustaneri wa komine Gitega Jacques Nduwimana akabashikiriza ko bakoresheje inama indongozi zose kuva ku mutumba harimo n'abari mu gisata c'amagara y'abantu kuva hejuru gushika kubaremesha kiyago bo ku mitumba
mu ntumbero yo kwibutsa ibiri muri iryo tegeko ry'isuku n'isukura ndetse no kubamenyesha ko bohimiriza bene gihugu gushira mu ngiro iryo tegeko. Uretse rero ico gikorwa co gusasa amabuye y'amapave, musitanteri wa komine Gitega Jacques Nduwimana amenyesha ko ariko arahimiriza abene gihugu ko n'amazu boza barasiga amarangi mbere bagahindura inyubako aho bikenewe bisunze ibicapo biba vyatanzwe n'abahinga bakora mu gisata kijejwe gutunganya ibisagara. Naha turangirije ano makuru twari twabateguriye, mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiranye.